ugusubiramwo indagano, hama harimwo ugusaba kw'abakristu mudusabira. Ikimenyetso ca kabiri gihambaye niki cuguhava duhezagira amavuta meranda muri bwa bwoko butatu buyagize. Nguko Papa Benedicto wa 16 yigeze kubisigura k'umukristu imisa yo guhezagira amavuta itumenyesha ko ico turi n'ico tubwirijwe kuba tugikesha ubuntu bw'Imana, kuko ariyo ubwa mbere iza kuturondera ngo itugire abigishwa.
Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Horana amahoro. Chers frères, chères sœurs dans le Christ, au début de cette célébration de la messe chrismale, je suis heureux de souhaiter la chaleureuse bienvenue à son Excellence révérendissime, Monseigneur Dieudonné Datonou, nonce apostolique au Burundi, qui a bien accepté d'être avec nous en ce jour béni et particulier pour nous les prêtres de la Nouvelle Alliance. Au nom de tout le peuple de Dieu de notre archidiocèse de Bujumbura, je vous remercie de tout cœur, Excellence, pour votre présence qui nous manifeste toujours la proximité du Saint-Père à notre Église. Bienvenue et merci. Je voudrais saluer également la présence de Monseigneur le secrétaire de l'Annonciature, dont c'est la première participation, je crois, à ce genre de célébration ici chez nous. Merci, cher Monseigneur, d'être avec nous. Comme de coutume, nous allons célébrer cette messe chrismale en procédant à la bénédiction des saintes huiles et la rénovation de nos engagements sacerdotaux. Mais avant de continuer cette célébration, je tiens à adresser mes cordiales salutations et mes vifs remerciements aux diverses catégories du peuple de Dieu, en félicitant de façon particulière tous mes confrères prêtres. Ego rero nyene cyubahiro umwepiskopi Evariste dusangiye ibanga n'ubutumwa, basaserdoti nkunda dusangira ibanga ry'ubusaserdoti busuku, bihebeye Imana mwese, badiakoni mwashitse ngaha, bafaratiri namwe banovisi, bakristo barayike mwaje muserukira amaparuwasi atandukanye y'iyi diyoseze nkuru ya Bujumbura, namwe bakristo basangwa ba Katedrale Regina Mundi. Uyu munsi niwo munsi twigina ubusaserdoti bwa Kristu, tugahimbagwa nuko twese uwo Kristu yashimye kubudusangiza ko bamwe bose ku rugero rwabo no ku muhamagaro wabo. N'umunsi rero wo gukenguruka iryo teka ry'ubusaserdoti dusangiye twese, ariko twongera dukengurukira Imana mu buryo bwisobanuye ku basaserdoti basuku Imana imaze kudutorera, be nabo iyo Mana ibandanye idutorera, cyane cyane abamaze gushika mu seminari. Iyo Mana tubanze tuyishimire, tuyikomera amashi. Basaserdoti basuku nkanje, uyu munsi n'umunsi mukuru udasanzwe kuri twebwe, kuko turi muri abo Imana yateye iteka, yamaze gutera iteka ngo baje imbere y'abandi mu kuja barigisha, mu kuja baratagatifuza, bongera
bayobora neza igihugu c'Imana bakurikije akarorero keza ka Kristu umwungere mwiza. Uyu munsi wamuduha akaryo keza ko gushimira Imana ikitubungabunze mwibanga n'ubutumwa gushika uyu munsi. Umusaseredoti wewe washoboye kurenguka ngaha kuri uyu munsi nuko Imana yakwibungabungiye mu mpande zose, nico gituma washitse ngaha. Nakaryo keza rero kubandanya dukenguruka twongera tuyitura iyo Mana ngo iduteze imbere mu gukunda ibanga ryacu no mu kurangura ubutumwa bwacu. Bavukanyi, mu kanya duhava twese dusubiramwo za ndagano zacu, dusubire tuzizirikane, kandi n'igihugu c'Imana gisubire kizumve kugira ngo kize kiradufasha kuzigendera. Turongera kandi duhezagire ya mavuta tubera nk'ibikoresho bizima byo kurangura ubutumwa bwacu bwo gutagatifuza igihugu c'Imana, duhereye no ku batarayimenya. Basaseredoti bavukanyi, ku munsi nk'uyu sinoreka kubakeza mwese kwibanga no ku butumwa mwaranguye uyu mwaka wose, kandi mukaburangurana umutima mwiza. Ndasabye mbere igihugu c'Imana cose ngo kimfashe kubashimira mwese basaseredoti. Mu mwaka uheze nari nababwiye ko hari abapatiri bwaca barumya imyaka 60. Byahavuye rero biba kandi namwe mwarabibonye, bamwe turamaze kubigina, ariko n'ubu turabandanya tubigina, na cane cane dukengurukira Imana, twongera tubatura Imana ngo ibandanye batubungabungira. Ni nyenicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, ni kandi n'uwubahwa Patiri Adrien Ntabona tumaze gukeza, dusubire tubakeze. Ariko uyu munsi twagira dukeze ku buryo budasanzwe bwisobanuye uwubahwa Patiri Pierre Sahabo, yatiwe mu busaseredoti ku wa 12 Ndamukiza, maze kuduha ryo kuza kumwigina mu minsi iri imbere. Ndiriwe rero ndarandira mwese abapatiri abasaseredoti muri kumwe n'aba canke muri nyuma y'abakurambere bacu, abasaseredoti mwegukira diyoseze nk'abasaseredoti kandi muri mu miryango y'abihebeye Imana, gushika no kuba mu mwaka uheze ngira ngo batarashikana n'umwaka, mwiyumve kuri uyu munsi kandi muhimbarwe n'ibanga n'ubutumwa murimwo, ku buryo akanyamuneza kanyu mwese kagutura urwaruka rwinshi ngo rushime kuba abasaseredoti, turonke gutyo abo dutuma ngaha iwacu n'abo turungika mu mahanga benshi kandi beza.
namwe rero bakristu mu mice yose murimwo nguko nkunze kubibibutsa nimumenye ko uyu munsi mukuru ari uwanyu namwe kuko mwese mwarasizwe nico bivuga kuba umukristu mwarasizwe musigaye mugize igihugu c'abasaseredoti ku rugero rwanyu muri ngingo za Kristo umusaseredoti mukuru nimugendere rero isigwa ryanyu mubera umuco abandi bantu bataranamenya Imana mwongere murushirizeho kuza muradusabira twebwe abasaseredoti basuku banyu kugira ngo tugendere ibanga tubarangurire neza ubutumwa Imana yadutoreye. Turabakengurukiye cyane rwose ko mwaje kudushigikira no kudukeza mutubona kuri uyu munsi. Abasaseredoti twabonye yuko mwadukeje, none se abasaseredoti nabo babakengurukire. Imana namwe rero nibasubirize mu ndumane umusesekara. Nuko rero bakunzi b'Imana muhave muva hasi twitegurire guhereza inkuka y'imisa mu kubanza gusaba ngo Imana itwuhagire tubebeza beranda. Ndirega ku Mana mushobora byose, Imana rugira byose nyir'ikigongwe nitugirira ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu byose dutoranye ubuzima bwayo bwamaho. Amen. Immanen nazem juro. Say
dusabe. Mana, umwana wawe ikinege wamusize mutima mweranda, umugira Kristo n'umukama. Turakuzamvye rero, twebwe wahaye gusangira kuri iryo sigwa nyene, nuduhe kuba kw'isi vyabona vy'umucunguzi. Tubisabishije Yesu Kristo umwana wako n'umukama wacu. Niwe Mana musangiye ubuzima n'ingoma mwe bwa mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Mutima w'umukama Imana ari kuri jewe, kuko umukama yansize amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza aboro. Yandungitse kuremesha ab'umutima wavunitse, kumenyesha ko abari bagizwe imbohe barekuwe, ko abapfunzwe bugururiwe, andungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama n'umunsi w'ukwihora kw'Imana yacu, hamwe no guhoza abagandaye bose. Yandungitse kuremesha abagandaye muri Siyoni, kubambika urugori ahari umunyota, kubasiga amavuta y'akanyamuneza aho bogandaye, kubambika umutamana w'ubuninahazwa aho botuntuye umutima. Bazoheza babite mimanda y'ubutungane, murima wateragiwe n'umukama, kugira ngo yerekane ubuninahazwa bwiwe. Ariko mweho muzokwitwa abahereza nk'uko ab'umukama, bazobita abasuku b'Imana yacu. Ndabahembera ibikorwa byabo nkurikije ukuri, nkunga nabo isezerano ry'intahava. Uruvyaro rwabo ruzoba rurangiranwa mu makungu, abana babo nabo bamenyekane mu bihugu, abazobabona bose bazobaraba nk'uruvyaro rwahezagiwe n'umukama. Iryo ni ijambo ry'umukama. Urukundo rwawe mukama nzoruririmba ubudahengeshanya. 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 Nalironkeye Dawudi umusavyi wanje, ndamusiga amavuta meranda. Iminwe yanje izomuhagarikira, ukuboko kwanje kuzomukomeza. Urukundo rwawe mukama nzoruririmba ubudahengeshanya. Urukundo rwawe mukama nzoruririmba ubudahengeshanya. Sinzomuhemukira kandi urukundo rwanje bizokwamana.
ubukomezi bwiwe buzoseruka kubera izina ryanje. Azompamagara ati wewe uri dawe, mana yanje ukabika injari inkiza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Bavukanyi, ndabipfurije ubuntu n'amahoro biva kuri Yezu Kristu, icabona, intahemuka, imfura y'abapfuye, akaba ari we mutware w'abami bo kw'isi. Udukunda akadukiza ibicumuro vyacu mu maraso yiwe, akatugira ubwami bw'abaherezankuka bakorera Imana se wiwe, niwe akwiye ubuninahazwa n'ububasha mu myaka n'imyaka. Amen. Nguwo araje akikijwe n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomubona, n'abamusogose nyene bazomwitegereza, maze amoko yose yo kw'isi amuririre. Egome. Amen. Jewe ndi Alufa na Omega, niko Umukama Imana avuga. Uwuriho, we yamyeho, kandi we agira ngo aze, mushobora vyose. Iryo ni ijambo ry'Umukama. n'Umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu uko twayishikirijwe na Luka Mweranda.
muri irya minsi Yezu yagiye i Nazareti aho yari yararerewe, yinjira mu isinagoga nk'uko yahora abigenza ku minsi y'isabato, hanyuma arahaguruka ngo asome. Bamuhereza igitabo c'umuhanuzi Izaya, arakizingurura abona ahanditse ngo, mutima w'umukama ari kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza boro. Yandungitse kumenyesha ababoshwe ko babohowe, abahumye ko bahumutse, abacinyijwe ko babohowe, andungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama. Ahejeje arazinga igitabo, agihereza uwahakora, acaricara. Abari mu isinagoga bose bari bamuhanze amaso. Acatangura kubabwira ati, uyu munsi muriyumviye ko aya majambo yo mu vyanditswe arangutse. Iryo ni ijambo ry'umukama. Bakunzi b'Imana mwese, uyu munsi w'inkuka y'imisa ya Krisma wamara umunsi mukuru uhambaye cyane muri Ekleziya nzima, haba kubw'ibimenyetso biwuranga canke kubw'ijambo ry'Imana dushikirizwa. Nagomba muri akanyigisho gatonya shimikire kuri ibimenyetso by'uyu munsi kuko birahambaye. Nguko dukunze kubizirikana, ikimenyetso ca mbere ni iki c'uko mu guhereza inkuka y'imisa y'uyu munsi abasaserdoti twese dukoranira ngaha mu isengero mvyeyi ya diocese. Kuva kera mu misa nk'iyi abapatiri baratumirirwa guhagatira umwungere wa diocese baranguriramwo ubutumwa mu isengero mvyeyi ya diocese. Si birori babaje kugira, ni ikimenyetso c'uko basangiye ibanga n'ubutumwa, kandi ko bose babyawe n'umwungere bakavukira gutyo mu isenakuro nk'ababatumwa ba mbere. Guhagatira umwungere, kuba mu isengero mvyeyi. No mu madiyoseze abapatiri bose badashobora kuza, hama hariho abaza baserukira abandi kugira ngo iki kimenyetso kibe, kuko kirahambaye. Ego nyene ni vyiza ko tuza turavyiyibutsa twebwe abasaserdoti basuku, tukavyibutsa na mwebwe abakristo dushinzwe. Nta mupatiri n'umwe abaho w'ukuri atabyawe n'umwungere, kandi mu nkuka y'imisa iherezwa mu isengero. Umwungere rero bahagatira n'isengero mvyeyi bahuriramwo, nivyo bihava bikibutsa zina mupatiri wese umwepiskopi yamwatiye,
n'isenakuro yavukiyemwo. Nico gituma n'uwo batavukiye ngaha kandi atabyawe n'umwungere ari ngaha abwirijwe kwiyumva ko uyu munsi ariko aragira anniversaire y'ivuka ryiwe nk'umusaseredoti. None rero mwese abasaseredoti nkanje, bon anniversaire. Ngira mwese murabona ko dushigikiwe n'igihugu c'Imana, c'abihebeye Imana n'abakristo barayike baje ngo dusangire iyi nkuka y'imisa isanzwe ari na rwabo. Turabakengurukiye cyane bihebeye Imana n'abakristo barayike, mwaje muri benshi kwigina ubusaseredoti bwanyu dusangiye twese mwibatisimu, kuko muri Kristo dusigaye twese turi igihugu c'abasaseredoti. Turabakengurukiye na cane cane ko ku munsi nk'uyu mwaje kwigina iteka ry'ubusaseredoti busuku muri ekleziya, mwongera mukeza abapatiri banyu babutoranye ku bwanyu. Kuko ubaye umusaseredoti amuba kubw'igihugu c'Imana kugira ngo akorere igihugu c'Imana. Kuri uyu munsi ekleziya ishima ko twibuka nyene ku buryo budasanzwe ko muri ico gihugu c'abasaseredoti harimwo abasaseredoti basuku batowe n'Imana bagasigwa amavuta kugira ngo bigishe, batagatifuze, bongere bayobore umuryango w'abemera Kristo. Nico gituma tuza guhava dusubiramwo indagano zacu z'ubusaseredoti busuku, n'uburyo bwo gusubira kwitura Imana ngo idukomeze mwibanga n'ubutumwa twatoranye. Mugabo kandi ni n'uburyo bwo gusubira kubitura mwebwe bihebeye Imana n'abakristo barayike, kugira ngo murushirizeho kudushigikira cane cane mu gisabisho, mutibagiye n'impanuro nziza mubwirijwe kuza muraduha. Nico gituma mu gusoza uwo mugigwa wo gusubiramwo indagano hama harimwo ugusaba kw'abakristu mudusabira. Ikimenyetso ca kabiri gihambaye niki cuguhava duhezagira amavuta meranda muri bwa bwoko butatu buyagize. Nguko Papa Benedicto wa 16 yigeze kubisigura ku mukristo, imisa yo guhezagira amavuta itumenyesha ko ico turi n'ico tubwirijwe kuba tugikesha ubuntu bw'Imana, kuko ariyo ubwa mbere iza kuturondera ngo itugire abigishwa. Nico rero ya mavuta y'abakatekumeni y'abigishwa asigura. Imana niyo iza kuturondera n'imbere yuko tuza kuyirondera. Imana niyo yaturondeye itugira abigishwa. Iyo Mana irongera kandi kaza kuturemesha no kudukiza iyo tugwaye ku mutima no ku mubiri. Nico ya mavuta rero y'abagwaye atwibutsa, ikongera kandi kadusiga krisma
ngo umutima w'Imana asigara ari wagenza umwe wese. Ese mu guhezagira aya mavuta umukristo wese yoboneraho gukenguruka agira ati Imana niyo yandondeye ntarayimenya, niyo yansize ngo mbe urugingo rw'umubiri wayo muri mutima, niyo yama ingwana ko iyo ngwaye ku mutima canke ku mubiri. Ico kimenyetso ca kabiri nyene cyo guhezagira amavuta ntigihambaye gusa ku mukristo, kiranahambaye cane bisumbirije kubatoranye kuba abasaseredoti basuku. Muri ayo mavuta uko ari ubwoko gutatu, umusaseredoti abwirijwe kubonamwo impande zitatu z'ubutumwa abwirijwe kurangura. Amavuta y'abakatekumeni ariyo mavuta y'abigishwa abwirizwa kwama atwibutsa twebwe twatiwe kwibanga ryacu ritangurira mu kuba umusuku ashinzwe kwigisha, kumenyesha inkuru nziza, gushika no kuba tarayimenya bitwa abigishwa. Abo tubwirijwe kwigisha sabo gusa babaye abakristo n'abataramenya nyene Imana, turabwirijwe kuja kubarondera nk'uko Imana yaturondeye tutaraba abayo. Ubutumwa bwo kwigisha burahambaye cane kuko aribwo butuma abantu batangura kwegerana. Abantu iyo badasangiye ijambo ntibashobora gushira imitima hamwe. Rero ubutumwa bwo kwigisha burahambaye cane kuko aribwo butuma abantu batangura kwegerana, bakakira ijambo ribahuza, bakumva ko basigaye bagize umuryango umwe kubera iryo jambo ry'Imana byabagize umwe. Ya mavuta y'abagwaye nayo abwirijwe kwama twibutsa twebwe abasaseredoti ku butumwa bwacu ari ubwo kwitwararika abandi, na cane cane abagwaye, zaba ingwara z'umutima canke ingwara z'umubiri, kugira ngo tubaremeshe mu babare bwabo, na cane cane tubakirize umutima, kuko ukize ku mutima arumva ko atoye mitende, arumva ko aremye. Mpora numva intahe ishingwa n'abagwaye mbere banageze kure, bakemeza ko iyo baremye ku mutima ariho bashobora no kwihangana kubiriko birababaza ku mubiri. Kuremesha rero umutima wa muntu birahambaye cane, kandi biri mu butumwa buhambaye tujejwe. Hari rero na ya mavuta ya Krisma ari nayo aha izina imisa y'uyu munsi. Ayo mavuta twibutsa ko ubutumwa bwacu bukuru twebwe abasaseredoti ari ubwo gutagatifuza, niyatuma mutima w'Imana agerera mu bantu, akabagira ibiremwa bishasha, akongera akabahuza vy'ukuri. Naho rero ijambo ry'Imana riba ryabegeranije rigashobora kubahuriza muri ya senakulo, haba hagikenewe mutima w'Imana abazamwo, akabamara ubwoba, akabumvisha ukuri kw'ivyo Yezu yabigishije, akabaha n'ingoga zo gukurikira Kristo muri ya nzira ishikana kwizuka. Amavuta ya Krisma nogira nti ni nk'umwambiro w'ubuzima bw'umuntu kugira ngo avuke bushasha, abe uwasizwe, ahinduke ryabuye rizima Petero mweranda tubwira ari ryo ryonyene rishobora kubaka umuryango mushasha.
ekleziya muryango ntishobora kubakwa habuze mutima w'Imana atugira amabuye mazima. Basaseredoti basuku, nimuhimbarwe rero rwose n'umuhamagaro wanyu, murushizeho kugendera ibanga ryanyu, muryoherwe no kurangura ubutumwa bwanyu. Ndabakengurukiye cyane ku mutima wo kwitanga mwerekana igihe cyose iyo muri mu maparuwase yanyu n'ayandi maserivise mushinzwe. Mberaheje ndabaragiza mwese Bikira Mariya umuvyeyi w'umusaseredoti mukuru, ngo agume ababera umuvyeyi mwese, mushobore kuguma munonokeye ibanga n'ubutumwa mwatoranye. Amen. Nyigisho y'umwepiskopi iheze, abasaseredoti baraheza bagasubiramwo indagano zabo. Ico gice kigiye gukurikira. Abasaseredoti muve hasi. Bavukanye nkunda cane, kuri uyu munsi wo kwibuka uko umwaka utashe igihe Kristo Mukama yasangiza ubutumwa natwe ku busaseredoti bwiwe, murashaka none gusubiramwo imbere y'umwepiskopi wanyu n'imbere y'igihugu ceranda c'Imana indagano mwamaze kugira. Murashaka kurushirizaho kunga ubumwe n'Umukama Yezu no gusa nawe mu kwiheba mwebwe nyene no mu gukomeza ibyo mwaraganye, ngo murangure amabanga meranda mubitumwe n'urukundo mufitiye Kristo, mukabiraganira ekleziya yiwe nk'uko mwavyakiranye akanyamuneza umunsi mwahabwa ubusaseredoti. Murashaka kuba ababwiriza b'intahemuka b'amabanga y'Imana mu guhimbaza n'umutima wemera Ukaristiya nyeranda n'ibindi bikorwa vya liturujia, mukanarangura ibanga ryeranda ry'ukwigisha mukurikira Kristo we mutwe we ekleziya n'umwungere wayo, mutabitumwe n'ukwirukira amaronko, ariko mubitumwe gusa n'ubwira bwo gukiza imitima. Ubu naho nerekeje amaso ku gihugu c'Imana, mbere ndabasabe bave hasi nabo. Namwe bakunzi banje, nimusabira abasaseredoti banyu kugira ngo Umukama abasesekarize ingabirano ziwe,
ntibahemuke mu gukorera Kristu we musaseredoti mukuru, maze babone kubashikana kuri we ari isoko ry'urukiza. Mukama twumvire. Nanje nyene nimunsabire kugira ngo mbe intahemuka mwibanga ry'abatumwa nashinzwe, naho ndi magara make, kandi hagati yanyu ncike ishusho nziza ya Kristu umusaseredoti, umwungere mwiza, umwigisha n'umusuku wa bose, nongere name ndushirizaho uko bukeye uko bwije gutera imbere mu bweranda. Umukama tuzigame twese mu rukundo rwiwe, yongere wenyene ubwiwe adushikane twese abungere n'ubusho mu buzima bw'amahoro. Mudukeze rero ko dusubiyemo indagano. Hakurikira igice cyo guhezagira amavuta meranda. Umwepiskopi atangura guhezagira amavuta y'abarwaye. Twumvise insiguro yayo, twategereye icyo ayo mavuta amaze, none twifatanye nawe muri uyo muhezagiro. Muve hasi. Ora n'umukama. Tugira duhezagire amavuta y'abarwaye. Mana dawe, wewe uruhoza rwose rukomokako, uciye ku mwana wawe warashatse kuremesha abagwaye mu bubabare bwabo. Turagusabye rero ngo wumvire igisabisho tugutuye kivuye ku kwemera kwacu. Rungika mutima mweranda wawe umuhoza, aze kuri aya mavuta ava mu biti bya oliva,
akagaburira kandi akanonora imibiri yacu. Yashungururiye ko umuhezagiro wawe mweranda, kugira ngo abazoyasigwa bose bumve ko baremye ku mubiri no ku mutima, kandi abagwaye bakire umusonga, agahinda n'ingwara zose. Ese iyi ngabire y'ivyo waremye yoba amavuta meranda wahezagiye uciye kuri twebwe, maze akaba gutyo umuhora wo kuturonsa urukiza rwawe, ku izina rya Yezu Kristu umukama wacu, we musangi ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Abadiyakoni baca begereza amavuta y'abakatekumeni ahezagirwa. Umwepiskopi aheze nayo nyene ayahezagire, ayavugire ku igisabisho ceranda. Ora numukama Mana yacu, wewe mirukiro n'inkinzo y'igihugu cawe, nuhezagire aya mavuta washatse kuduheramwo ikimenyetso c'ububasha bwawe bw'Imana. Nugabire ingoga n'ubukomezi abakatekumeni bazoyasigwa, kugira ngo bamurikiwe n'ubwenge bwawe bashobore kurushirizaho gutegera inkuru nziza ya Kristu, maze bashigikiwe n'ububasha bwawe bashobore kwemera kuzorangura batiziganya iby'amabanga y'ubuzima Kristu ategereza. Bamaze gushikira urugero rw'uko boba abana bawe, naho ubaronsa akanyamuneza ku kuvuka ukundi gusha n'ukwibera muri ekleziya yawe. Tubisabishije Yezu Kristo mukama wacu. Abadiyakoni barazana amavuta ya Krisma, aya nayo agahezagirwa. Aya mbere yahezagiwe benediction, aya nayo arahezagirwa mu gifaransa ibyo bita consécration. Umwepiskopi arasuka muri ayo mavuta ibimoga neza, akabivanga neza, agaheza mbere abonye bikwiye agahuhira impwemu mu gikombe kirimwo ayo mavuta ya Krisma, akadutumirira twese rero gusenga. Mbere mu gisabisho gihambaye araheza abasaserdoti bakaza kugeraho bifatanya nawe mu guhezagira ayo mavuta. Bavukanye inkunda, nidushire hamwe twese dutakambira umukama kugira ngo ahezagire yongere atakatifuze aya mavuta twavanze n'ibimoga neza, maze abazoyasigwa bose abanyengetere no ku mutima, abanyure abagire gutyo
abasangira butumwa na Kristo umucunguzi. Mana, wewe soko ry'ubuzima bwose, kandi akaba ari wewe dukesha iterambere ryose ry'umutima. Kunda wakire ururirimbo rw'akanyamuneza ruguhayagiza ekleziya yawe gutuye n'amajwi yacu. Ni wewe mu ntango watumye isi imera ibiti by'ivyamwa, uko niko havutse igiti ca oliva, arico mu bindi biti byose dukuramo ingabire y'amavuta ya Krisma. Umuhanuzi Dawudi yikeza amasakramentu uzoturonsa yaciye aririmba ahayagiza ayo mavuta, atuma dukayangana mu maso n'akanyamuneza kuzuye. Kera inyuma y'isegenya yaje nk'umwuhagiro w'amazi wirura isi yarizigirijwe n'ikibi. Inuma yazanye ishami ry'igiti ca oliva nk'ikimenyetso c'ivyiza vy'ibihe vya Mesiya, imenyesha ityo ko kw'isi hasubiye kuboneka amahoro. Ubutigu bumaze kugera, ivyari vyabuwe kera vyararangutse, maze ibicumuro bimaze gusamburwa n'amazi y'ibatisimu. Isigwa ry'amavuta risubira gusayanganisha mu maso y'umuntu umuco wawe w'akanyamuneza. Hanyuma naho wategetse umusavyi wawe Musa ngo atyorore Aroni mwene wabo mu mazi, abone kumushikiriza intahe y'ubusaseredoti mu kumusiga ayo mavuta. Ariko agaciro k'ivyo bimenyetso byose kibonekeje rwose muri Yezu Kristo umwana wawe umukama wacu. Igihe yasaba Yohani batisimo mu mazi y'ikiyaga Yorodani, waciye urungika mu gishusho c'inuma mutima mweranda, wemeza n'ijwi ryawe bwite ko muri uyo mwana wawe w'ikinege ariho usanga bikunezereza byose. Uko niko werekanye ko ari we watoye mu bandi bantu bose, ukamusiga ya mavuta y'ugweze. Abahanuzi nka Dawudi bari bagiye bararirimba. Turagusavye rero dawe, nutagatifuze n'umuhezagiro wawe y'amavuta, ngabire y'ubuvyeyi bwawe bwama buduha ivyo dukeneye. Vyagiza muri yo bukomeze bwa mutima wawe n'ubasha buva kuri Kristu, ari nawe y'amavuta yakuye ko izina ryeranda kitwa Krisma, amavuta yo kwatira abasaseredoti, abami, abahanuzi n'abamaratiri. Yahe kuba ikimenyetso c'isakramento ry'urukiza n'ubuzima bwuzuye ku bana bawe bavutse ukundi gusha mu mwuhagiro w'umutima w'ibatisimu. Uko gusigwa ni kubanyengetere, kubagire beranda, kugira ngo bakize ubuhemu bukomoka ku muntu wa mbere, bakaba ingoro y'ubuninahazwa bwawe. Bakwize hose akamotera keza ku buzima bweranda. Ese muri bo horanguka ishaka ry'urukundo rwawe, ubuzima bwabo butunganye kandi buzira agatosi, bukama muri byose bwubahiriza rya teka rikuru ry'ababaye abami, abasaseredoti n'abahanuzi. Aya mavuta nabe Krisma y'urukiza kuri abo bose bavutse ubwa kabiri mu mazi no muri mutima mweranda,
abahe gutorana ku buzima bwawe bw'amaho no gusangira ku meza y'ubuninahazwa bwawe, tubisabishije Yezu Kristo umukama wacu. Inkuka y'imisa irabandanya n'igice cihereza.
musabe umuryango w'Imana kugira ngo iri shikano ryanje ari ryo rwanyu rishimwe na Mana Data mushobora byose. Turakuzambye Mukama ngo ubasha bw'iyinkuka budukize bedusazisha byose, bwongere butwongererezemwo ibidukomeza bikadukiza, tubisabishije Yezu Kristo umwana wako n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingomwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Orane Umukama. Kiruhutse umutima. Nidushimire Umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninahaza tukagukengurukira iminsi yose na hose, wowe Mukama muvyeyi mweranda, Mana mushobora byose kandi wahamaho, muri mutima mweranda umwana wawe w'ikinege wamugize umusaseredoti w'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, warashinze kandi ryateka ryagatangaza ry'uko ubusaseredoti bwiwe bwozigamwa muri ekleziya. Niwashariza igihugu yitoreye mu kugitera iteka ry'ubwami n'ubusaserdoti, kandi kubera urukundo afitiye bene wabo yitoreye abagaranzurira kw'iminwe ngo basangire nawe ubutumwa bwiwe bweranda. Kw'izina ryiwe barahereza inkuka y'ubukiriro bw'abantu, bagategurira abana bawe inzimano ya Pasika. Urukundo wabashizemwo rubatuma gukorera igihugu cawe ceranda, bakagishikiriza ijambo ryawe n'amasakramentu y'ubuzima, mu guheba ubuzima bwabo ku bwawe no ku bwa bene wabo, bagerageza kwishushanya na Yezu Kristo kandi bakubera ivyabona mu kwemera no mu rukundo. Ni
twihetse kwa marayika no kuberanda bose dushaka kugushemeza mu kuvugana akanyamuneza tuti tugusabye ngurungike mutima mweranda atagatifuza rishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. Igihe bagira mufate agira ngo atangure kubabara uko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi b'icumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Bane b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, kaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka kwa ruteye iteka ry'ukurenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi nkuka. Turatakambye dushimitse ngo mutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ekleziya yawe aho iri ku isi yose uyuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Leon, umwepiskopi wacu Gervase, abepiskopi, abasaseridoti, abadiyakoni. Kuri uyu munsi Mana nzima abasaseridoti basubiyemo indagano zabo, turagusabye ubandanye bahunda ingabirano zawe
nabo bandanye bagushika ku nyota mu butumwa bwabo. Wibuke mukama abo bose bashinzwe umuryango wa Kristo. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Turaguhereje cyane cyane mukama uyu munsi Padre Amando n'abandi basaserdoti bakwitavye muri uyu mwaka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi bakiri wawe bame mu muco w'uburinazwa bwawe. hamwe na mutima mutagatifu ongera uninahazwe mu myaka yose. Dusabe ko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza, nitwubahuke dusenge tuti: Mukama turakuzambye nudukiza kabi kose, urutabaza amahoro muri iyi minsi turimwo, maze utugirire impuhwe wamudukingira igicumuro, twabe mwitekane ritagira inkomanzi, turindire ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Mukama Yezu Kristo yabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Nturabe ibicumuro vyacu, raba nyabuno kwemera ku ekleziya yawe, uyitabaze amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe riranguke. Wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama. Nimuze turamukanya amahoro.
barahiriwe abatumire b'Imana. Nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Kama ingizi fungu kwa